Bakunzi bacu bakunzi b'ikinyamakuru musanzwe mukunda cyane Agora TV kuri uno musi mubona turi hano turi ku musozi wa Mukinya umusozi Mweranda aha ni muri diocese ya Ngozi aha rero tukaba turi ku musi w'ikigongo c'Imana n'umusi mukuru wahariwe ikigongo c'Imana muri diocese ya Ngozi uwo musi mukuru baraheza bakawuhimbariza ku musozi wa Mukinya aha rero turi ni ku musozi wa Mukinya nkuko muriko murabibona mu kanya kaza haba inkuka ya misa ubu murabona abantu bariko baritegura bariko baraza bava hirya no hino kugira ngo bahurire kuri uno musozi baheze baninahaze ikigongwe c'Imana ku basanzwe mubizi ahubatswe umusaraba witiriwe ikigongwe c'Imana nico gituma bahahurira bagahurira kuri uwo munsi no munsi ukurikira Pasika nindwi ikurikira Pasika ku munsi w'Imana ukurikira Pasika niho uwo munsi mukuru uheze ugahimbazwa muri Eklezia none rero abakristu bo muri diocese ya Ngozi ababishoboye bose bahejeje baraza kugira ngo baze guhimbaza uwo munsi mukuru w'ikigongwe c'Imana nkuko muriko muravyumva abariko baratanga inyigisho zitubwira kubijanye n'ikigongwe c'Imana kubijanye ni purgatori bariko baratanga inyigisho zitandukanye kugira ngo abakirisu baze kuja mu misa bamaze gutahura neza ivyo barimwo ivyari byo hanyuma rero ico twobabwira nuko uno musi turi ku musi w'Imana ariko hariho abakristo baraye hano baraye barasenga baninahaza uwo musaraba ikigongo c'Imana kugira ngo baheze baharonkere inema nkuko bipfuza aha rero ikindi mwomenya nuko kuri uno musozi hari abantu benshi bamaze gutanga ibishinga ntahe bavuga yuko bamaze kuhakirira baraje kuhasengera baraje gusaba ikigongwe ku bicumuro vyabo mbere n'ingwara bafise zigakira rero mu kanya kaza turahava tuganira n'umusaseredoti atubwira amateka yo kuri uno musozi hanyuma mbere ha ruhande y'ivyo aheze atubarire n'ingene intunganyo y'uno musi imeze jewe rero turiko turaganira ndo mukristo nk'abandi bakristo bose nkaba nitwa Nkurunziza Apollinaire mubandanye rero mukurikirana ibikorwa by'ikinyamakuru canyu Agora TV hanyuma tuze kubereka ingene imigirwa y'uno musi iza kugenda murakoze Nemwe bako Kristani muzimaga yemwe abakirwa dushamako hejuru hanyuma tumutazire tumuhezagire kuko yaduhaye ubuzima amen dutumiye udukunda ni Yesu dutumiye Bakristo nkuko twabibabwiye yuko uno musi turi ku musozi wa Mukinya aho turiko turahimbaza umunsi mukuru wahariwe ikigongo c'Imana twababwiye yuko duhamagara umusaseredoti kugira ngo tuganire atubarire byinshi kubijanye n'ikigongo c'Imana hanyuma yongera tubarire na programme inyere isanzwe itonze uno musi none twashoboye kumuronka bega padi na mahoro ego mina mahoro meze neza uwo musi turahimbawe cyane ego mbega ku batabazi ni padiri nde mujejwe iki ni Padiri Jean Yude Ngendakumana ni padiri mukuru wa paroisse ya Mivo mu butumwa bwa misi yose njejwe ubutumwa bw'abarayiki muri diocese ya Ngozi nkabajejwe kandi n'igisata kijejwe kuhuza no kuganira n'amadini RCBF Ngozi muri province ya Ngozi ego uno musi turi mu rubanza rukomeye aho abakirisu ba diocese ya Ngozi ababishoboye bose bahuriye kuri uno musozi wa Mukinya mbega umusozi ngo tubwira kwiki muri rusange egome umusozi wa Mukinya umusozi uriko umusaraba w'ikigongo c'Imana
umusaraba wahezaguwe n'umwungere wa diocese ya Ngozi Musenyeri George Bizimana kwigerekerezo rya 4 ukwezi kwa 11 tariki 11 y'ukwezi kwa 4 n'ibihenze mu bihumbi 2020 ico gihe araheza ahamagarira abakristo bose yuko twoza turagira ingendo nyeranda tugana ikigongo c'Imana kuri umusozi wa Mukinya cyibise kuri uko umusozi uriko umusaraba uhezagiye umusozi nawo witwa umusozi uhezagiye kuko uheza ukabufise ikimenyetso gihezagiye mbere abakristo bamaze gushinga intahe cyane bahakirira ku mutima no ku mubiri abatari bake bakaba barahavuye barabona yuko n'amazi ahari amazi ari mwiriba riva muri umusozi uhezagiye ari amazi nayo aheza agafasha umukristo mu bitari bike mbere benshi bakavuga bati uyakoresheje arakira ku mutima no ku mubiri mu gihe abikoze no kwemera uyu munsi rero duhimbaza umunsi w'Imana w'ikigongo c'Imana umunsi ugira kabiri inyuma ya Pasika usanzwe ari umunsi w'Imana w'ikigongo c'Imana kuri uyu munsi rero muri diocese ya Ngozi dufise urugendo gweranda nkuko twama tubigira buri mwaka ariko kandi uyu munsi dufise ibintu bikuru bitatu iruhande yo guhimbaza umunsi w'Imana w'ikigongo c'Imana aho abo muri izo myakigongwe bazagushikana gutanga indagano zabo harimwo kandi guhimbaza yubire y'abanyororo yubire y'abanyororo ni yubire isanzwe tegekanijwe muri Ecclesia y'isi yose muri uwo mwaka turiko turagira yubire y'umwaka 2025 Yesu Kristo yigize umuntu hakaba harimo rero yubire y'abanyororo muri izo yubire zitegekanijwe iyo yubire rero tuyihimbaza uwo munsi muri diocese ya Ngozi aho tuza kwegeranya ibyo dufite byose umwe wese uko ashoboye hanyuma tubishikirize abanyororo nabo dusaba ikigongo c'Imana kuri bo kongera tubaha icyo bafasha ku mutima no ku mubiri turazi yuko bari mu ngorane nyinshi ari byambagwa ari bifungurwa eka n'ibindi byinshi byankenerwa abakristo baje biteguye mu gihe haza kugira igihe cyo gushikana baraza gushikana maraza kubibona amashikano baza bakuye iwabo mu maparosi atandukanye hanyuma ikigira gatatu duhimbaza uyu munsi haraza kurungikwa icese mu butumwa komite mpuzabutumwa ijejwe imihari n'imigo y'ubutumwa mu bikorwa by'abarayike mubaze kubona abarayike bangana gutya bakoranye harakenerwa yuko haba abantu b'inguvu baheza bagafasha kugira ngo abo barayike baheze bakomere mu kwemera bongere bashobore kuronka intumbero mu bijanye n'iterambere mu bya misi yose nuko umunsi Padi urakoze mutubariye byinshi kubiza kubera ngaha hantu ariko twagiye tubona abantu bafise amasakoshi bafise imitaka bafise mbega bose baje muri kino gitondo canke hariho n'abamaze imisi ngaha uyu munsi rero hariho abaje uyu munsi mu gatondo ariko hariho abandi benshi baraye ngaha baraye baraninahaza Imana kuko bava kure bakavuga ati twigabe inkaho kaya misitangura saa 5 urabona nk'umuntu ava hariya za Mparamirundi ava Murehe ava hehe ahagenda amasaha menshi hafi umunsi wose none rero hariho abaraye ngaha kandi benshi cyane baraye baraninahaza Imana kandi baraye neza basenga baninahaza Imana ego mbega mwotubarera yuko ko ari ku musozi umengana ahantu mu gahinga abakristo barashobora kuharara basenga tangorane nta kibazo na kimwe baba bafise egome cyane mu gihe baba bariko barasenga nta ngorane zibatera hameze neza hariho umusezero twamaze gusezera n'ivyatsi hasi ariko kandi hasaba ari no mu bunyovu mu kurindira yuko tuhatunganya neza nkuko bibereye abakristo barahimbagwa no kuba muri ico kibanza nkuko bimeze barahimbagwa no kuba muri ico kibanza kandi bakumva ko ariko barasenga Imana ya mana umuntu ashobora gusenga ari mu isengero isharije neza imeze neza Yesu yavuze ati hazoza igihe n'amabuye n'ibindi byose bizohera ariko umuntu akabandanya azi yuko aho hose Imana ihari haba mu nzu imeze neza haba mu karere nk'uko kuko Imana burya yibonekeza mu bintu byinshi no mu byaremye naturel mu bintu naturel kuko la nature c'est divine none gapadi ko uno munsi ari umunsi wahari ikigongo c'Imana mbega abantu ngo babaza kuruhana karyo kwaho basaba ikigongo nyene Imana mu kwiregira icumuro vyabo egome cyane kuri uyu munsi w'ikigongo c'Imana ubwa mbere inyigisho twari dutanga zijanye no kuronka ikigongo c'Imana nyene kubakiriho n'abamaze kurenguka ariko kandi abasaserdoti bose barazi yuko uri karaza wese ashika yicara akakira abo ashobora kwakira murabona ni benshi cyane ntidushaka kubakira bose ariko uwaje ngaha afise umutima wo gusaba ikigongwe
araheza akagenda aronse ico kigongwe aba hasigaye yuko umusaseredoti aheza akamwakira nawe akamuha ibimenyetso bigaranga ikigongwe c'Imana nkuko bitegezwa guca mu ntebe ya penitensiya. None rero ico kigongwe c'Imana baje ngaha bafise umutima wo kwigaya, benshi barireze mu barakironse mu paruwasi barimwo, abandi bagenda bakironkera ngaha mu masaseredoti bashika ngaha bose bashika bakira abakristo birega. Ego twabona ikindi kintu nuko hariho udupapuro twinshi abakristo baguma bazana haruhande y'umusaraba. Mbega tuya dupapuro twotwo nutwiki insiguro yatwo noto niyi. Ego cyane udupapuro bazana ni amakete bandikira Imana, bandikira Yezu. Umuntu arakeneye ikintu materiel kiboneka, arabifise mu muzirikanye mugabo araheza kumva yuko iyo yabishize ku rupapuro akabishikiriza ku musaraba kandi afite umutima wemera ivyo yashikirije biraheza akumva yuko umutima wiwe vyashikiriye Imana, kandi turaheza tukagira igisabisho cyo kubishikiriza Imana agaheza karonka akarindira inyishu, kandi benshi bararonka inyishu. Umuntu ukunda uramwandikira, hariho abandika rero bashikiriza imitwaro, hariho n'abashikiriza ugukenguruka. N'udupapuro turi kubisabisho gukenguruka, gusaba n'imitwaro, kandi ivyo vyose bikaba bije bivuye mu mutima. Hariho abadushikiriza hajya n'abandi bifise mu mutima, kuko mu gihe c'inkuka y'imisa haragira igihe c'igisabisho rusangi. Ico gisabisho umukristo wese turamuha n'akanya kuko ivyo yanditse nawe abishikiriza Imana mu mutima wiwe. Kwaje tubakengurukiye mwotubarira ibihava bikurikira mu kanya. Egome cyane turakengurutse namwe turabakengurukiye mu kanya bikurikira n'inkuka ya misa itangura isaha 5. Iyo nkuka y'imisa itangurwa no guhezagira isanamu ya Yezu mu yakigongwe ikije imbere muri urwo rugendo. Hanyuma mu gihe c'inkuka ya misa haraza kubaho wa mugigwa wo gushikana ivyo twaje twitegekanije byo kuramutsa cyangwa byo kugemurira abanyororo muri iyi yubere y'abanyororo. Muri iyo nkuka ya misa kandi habemwe gusubiramo indagano abayezu mu yakigongwe. Hanyuma mu nyuma haze kubamwo kurungikwa icese mu butumwa kwa baba ya komite nshasha mpuza butumwa ku rwego rwa diocese mu rwego rw'abarayike. Ego turabakengurukiye mugira umunsi mukuru mwiza. Murakoze namwe mugira umunsi mukuru mwiza. Nuko rero bakunzi bacu ku muvyeyi wiwe canke ku wiwe yitavye Imana, ariko abo bitavye Imana bose nabacu ni bene wacu. Ibiza kubera ubwa mbere ico twokora cyane igisumba byose mu kubasomeshereza inkuka y'imisa ni ukubasomeshereza inkuka nyeranda y'imisa, bashobora kuronka ikigongo c'Imana, gusomeshereza imisa bitavye Imana umutima wiwe ni ikintu gihambaye, birabagirira ikimazi, birabaruhura, birababohora cyane gose. Imisa imwe duhora tugira byo kwikurayo kubasomeshereza yatumira abavyeyi kugira ngo bamumenye urukundo ni Yezu yarayadutumiye. Urukundo ni Yezu yarayadutumiye. Kristo bene wacu twababwiye yuko tuza turabereka ukungene abantu bariko baraza baza kuri no musozi kigongo c'Imana. Nkuko mubibona rero aha turi mu nzira imwe muyiza muri ico kibanza, aho mubona ubu turi igihe cy'isaha 4 n'iminota 38. Murabona abantu baracari ku murindi munini babandanya baza. Mwabyumvise ko ari abaranyeho, ariko n'abaguma baza arabazindutse, abaje mu gatondo ka kare, abaje mu masaha yo hagati, hariho n'abaje ubunyere babandanya baza. Kanya batubare yuko isaha 5 haza kuba inkuka y'imisa, ariko murabona yuko abantu baguma bavyitabira, baguma baza ari benshi. Icyo mumenya cyo nuko kino kibanza kiragutse gose, abantu ntibashobora kubura aho kuko umusozi twari kuvuga ngo mu gahinga, ariko n'ahantu hateguye neza, n'utwatsi abantu baraho bicara naho bahagarara, mbere bararonka n'agatutu kuko hari n'ikatusi gashobora kubaha agatutu. None rero n'uruhande rumwe tuberetse murabona ko baguma baza, ariko hariho n'urundi ruhande naho turaja murabone abakristo bo muri diocese ya Ngozi kino kibanza bagihaye agaciro, kandi benshi muri bo baramaze kuvuga
twamye tubabwira yuko tubananya tubereka biriko birabera kuri no musozi wa Mukinya. Muri aka kanya turi hepfo gatoyi hari umusaraba w'ikigongo c'Imana, aho musi yacu hepfo gato hariho iriba ry'amazi, amazi atemba avuye muri uwo musozi, yiburuka avuye muri uwo musozi. Tukaba tubona rero abakristu benshi bariko baravayo bazanye utubido tw'amazi. Ayo mazi baravuga yuko ari amazi ahezagiye, ari amazi ahora akiza abantu basanzwe bagwaye. Iyo bayanyoye bagwaye ngo ayo mazi arabakiza. Ubwo rero mu gihe nkuko imisi taratangura, abo bakirisu benshi bihutiye kuja kuvoma ayo mazi, usanga bayibangikanije, ubona umwe n'ubundi afise akabido, uwundi gwiwe. Vyumvikana yuko bamaze kubona yuko aya mazi afise akamaro. Turaza kurondera akanya kuganira nabo kugira batubarire uko ayo mazi bayazi, ico bayaziko n'akamaro yo bamaze kubagirira. Ariko ico tumaze kumva nko kumusaserdoti yabivuze nuko aya mazi ngo yahezagiwe n'umusenyeri, yahezagiwe n'umwungere wa diocese ya Ngozi. Guhera ico gihe ayo mazi akaba agira akamaro abakristo bayihereza. Aka karyo rero baba baronse ko bavuye mu ntara zitandukanye muri diocese ya Ngozi kugira ngo bahahurire muri ico gihe baca baronka rero akaryo ko kuvoma ayo mazi kugira baze kuyakoresha mu ngo zabo. Nuko rero murabona yuko ibiriko birabera kuri no musozi sibike, turabereka n'ibindi. Murakoze.